Icambere na mbere umuntu agaye iwabo abari kijuju. Naho iwanyu naho bicara ku kirago, iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago. Nimba atagitoro gihari nzogenda n'amaguru nk'abandi. None mwaho ntimugenda n'amaguru. Yes, it's my first time. How do you see our country? Oh, it's beautiful. Okay. Ndazandika nshingiye ku buzima naciyemwo. Ni indirimbo iyo nibutse imyaka yaheze. Ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura n'abana bakiri bato. Nkaraba nuno musi aho mpagaze. Bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima, ntibacika intege, ntibiyahure, ntibabinebwe, bakore cyane kuko ejo habo ni heza. No mu isoko nzogenda ndababwire ejo ni heza. Esperance NDORICIMPA. Welcome to Burundi. Turi ku kibuga c'indege citiriwe Amerika ndadaye ni mu gisagara ca Bujumbura. Turi kumwe na Esperance NDORICIMPA, ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamanana no kandi n'umuvuga butumwa, afise na fondation yitwa FEN. Ubu rero tunko munababwiye turi ku kibuga c'indege arashitse ni hagishika. Reka twanye twumve kwanza atubwira akajambo uko yumva kubashitse ngaha cambere turakwakirisha. Murakoze cyane, ndanezerewe kuko mubibona kongera kandi kuza mu gihugu c'amavuko. Ego kandi ndashimye Imana ko yanshikanya amahoro, narinda bakumbuye. Ego muciri heze mwari ngaha n'ubu muragarutse, muyumva gute? Hano ni muhira, iyo nje hano ni nakandi kagimana ibimpaye. Ego uko mwaje umwaka uheze siko mujino munsi no munsi muzanye n'abashitsi mbega ni bande? Uno munsi nzananye na famille, uyu niwe mfura yanje yitwa Chancela, n'umukwe wacu yitwa Brian. Urumva ni Reynolds family. Ego mbega nibihe bikorwa nyamukuru bikuzanye no buje mu gihugu cy'amavuko? Ibikorwa nyamukuru binzanye, murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri. Umugenzo wa fondation dusanzwe dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubire ku ishuri atangorani hari. Ubwo rero nico cyatumye nza cyane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise. Niyo mpamvu razaraje na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora, baransapotinga bidasanzwe n'abana banje. Bashimye ko twozana n'abakaraba igihugu c'amavuko. Uyu yavuye ngaha afise imyaka 6 ni hakigaruka. Ego tuje gukora ibikorwa vya fondation kandi byongeye nje no kuramutsa umuryango n'abagenzi. Ego uravye uko wakiriwe nicyo kintu wovuga?
Icambere na mbere nshimiye aba journaliste muri beza ndabakunda. Hanyuma icya kabiri ndashimira cyane Da Silva n'umwana mu rugo nukuri aho ntari ahari ngira amahoro. Rero nkaba nshimiye n'abamambre ba fondation nabo nyene ni famille koko bamabanyere ku Rukundo baraza kunyakira namwe aba journaliste mwaje kunyakira nukuri ndabibashimiye kandi Urukundo rwanyu sugubusa Imana ibampera imigisha. Uherutse no gusohora indirimbo wise Ejo ni heza mbega nubuhe butumwa ahanini muri iyo ndirimbo Ejo ni heza cyo n'indwi imwe gusa ino ndirimbo yisohoye hama uraje kandi ubutumwa buri muri iyo ndirimbo jewe indirimbo karibu zose ziwanje ndazandika nshingiye ku buzima naciyemwo ni indirimbo iyo nibutse imyaka yaheze ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura n'abana bakiri bato nkaraba nuno musi aho mpagaze bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima ntibacike intege ntibiyahure ntibabinebwe bakore cyane kuko ejo habo ni heza kandi ntukagaye umuntu ngo nuko atacafise kuko ejo hiwe ntuhazi. Mbega niyo keke ndiko rategura iyo ndirimbo kushitse hacindwi imwe isohotse nzoyivuga ko cyane kuko burya baririmbye iyo dusohoye indirimbo ntituyivuge ko impamvu n'ikigambiriye ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ntabwo abantu bayitahura neza. Rero niteguye kubwira abantu bakiri ushima no mu isoko nzogenda ndababwire ejo ni heza. Wavuze ibikorwa bikuzanye harimo kuramsa famille ariko kandi kubijyanye na fondation wavuze ko ari kuba muzokora mbega mu bijyanye no kuririmba nivuga butumwa na ivuga butumwa navuze ubutumwa hose nta gihe bandi mu Burundi amashengero atandukanye bamaze kumenya ko ndi hano barabantumira nkaja kuvuga ubutumwa amashengero urumva iwanje nta konje kuvuga ubutumwa ndabuvuga umwanya wari wo wose ahantu hose ndi ego. Yes, wavuze kujyanye na Chancellor welcome Burundi. Thank you. It's been a long time. How do you feel here? I feel really good. Do you know Burundi? You know what? Just a little bit. Yeah, okay. I understand a lot, but to say is hard. Yeah. Say anything to Burundian. In English? In Kirundi? Or in English? Okay, thank you. I'm really happy to be here and to see you guys and to be in my home country again after 20 plus years. It feels really good. Okay. Yeah. How are you? Good. How are you? Good. Okay. Is it the first time to be here? Yes, it's my first time. How do you see our country? Oh, it's beautiful. Okay. Igihugu usanga hari abantu usanga batekeye maybe nuvuga ibibazo bimwe babyita ibibazo n'idogo ibitoro umuyaga nkuba n'ibindi mugambwe yo mukavuga ati muraje ni wahe mutima muhereza n'abandi barundi usanga gukora mu hanze usanga kenshi bo baca intege n'abandi barundi baba bari hanze y'igihugu ugasanga bagenda bavuga nabi n'igihugu nkeneye kumenya iyo side y'ubwiza utuma muvuga ati ndakumbuye muhira mu gihe amakuru muronka muri hanze aba ari ay'abakinnyi. Icambere na mbere umuntu agaye iwabo aba ari kijuju naho iwanyu naho bicara ku kirago iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago uko Burundi bumeze kose ni muhira ntituzohahunga n'iwacu kandi uwibagira iwabo aba yarataye umurongo. Ego nimba tagitoro gihari nzogenda n'amaguru nk'abandi none mwaho ntimugenda n'amaguru bisobanura yuko abarundi bari mu mahanga ntacyo dusumbije abarundi bari Burundi uretse gusa yuko twahinduye adresse naho ubundi umuco n'umwe akaranga ni kamwe ku murundi wari we wese afise umutima kandi akunda igihugu ciwe.